kubabara kurababaza nyabura kotonekara kotarabaza. Okay, umushinga nawe rero ndabaramukije. Turabaramukije natwe. Namahoro. Nimore turashima. Akanika kandi kanya turonse keza ko kuganira ku tuntu twija no hino. Hari byinshi biko byaba ku isi, hari intambara, hari byinshi by'amahoro, by'intambara, byo kunezerwa, byinshi biko byaba ku isi. Ariko turazi ikiri ko kiravugwa cyane mu radio ni intambara iri hagati y'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Mubivuga ku iki iyo ntambara gadeo? Mubibona gute? Mubona twebwe nk'abarundi byo twafekta gute canke nk'abanyafrika kandi twovyifatamwo gute nk'umuntu ari muri mu mashirahamwe atagwanira ibicaro bya politike? Urakoze cyane kuri ico kibazo ubajije. Icambere na mbere coco nuko twagiye tubona muri kahise aho intambara iyo zadutse hagati cyane y'ibihugu batubwira yuko ari rutura cyane nk'ibintu biza kugira ntuzenya effet direct ku bihugu byo muri ntuzenya byo muri ntuzenya Union Européenne, usanga bashaka kubigeneraliza ingorane zose zigiye gushikira bene ivyo bihugu ugasanga badashobora kubitreta batabanje kuvyapika kuri ntuzenya kuri Afrika kugira batwereke yuko d'une manière ou d'une autre ntuzenya Afrika yuko idepanda kuri bo, no kuvuga batahari yuko Afrika idashobora kubandanya mu murindi wayo w'ibikorwa byo kwiteza imbere. Aho mbanza gusubira inyuma gatoya kuko inyuma yuko n'ibibazo by'intuzenya by'intambara iri hagati y'Uburusiya na ntuzenya na Ukraine, ariko sinovuga yuko ari n'intambara kuko ni nk'igihano cyashikiye ntuzenya Ukraine, kuko Ukraine sinibaza yuko ari intambara yogwana hagati y'intuzenya hagati yohuza Ukraine n'intuza n'Uburusiya. Uburusiya burasumba d'une manière militaire, burabasumba inshuro nyinshi cyane, ari nayo mpamvu ubona n'ibihugu rutura bimwe bikora ko bigasha bidashobora kwinjira directement. Kubw'ivyo rero inyuma yuko niyo ntuzenya niyo ntambara ntuzenya y'Uburusiya na Ukraine ishika, ari ibindi byinshi byemwo biravugwa cyane nk'intuzenya ikintu kijanye n'umugera wa coronavirus depuis 2019 cyahere mu ntuzenya muri Chine mu Bushinwa. Ariko rero amantuzenya amadega menshi uwo muntu zo mugera wa coronavirus wateje haba mu ntuzenya mu bihugu bya Asia canke ku yindi migabane, wasanga ahaniniya amantuza ama repercussion yose bategekanya yuko les retombées zizo dega zizoba zatejwe n'uwo mugera yuko zizogaruka kuri ntuza kuri Afrika. Ariko ivyo bagize ntuze byo baprediza kuri ntuzenya les mauvaises prophéties sur l'Afrique ntizagenze uko bavyipfuza, kuko kugeza n'uno munsi akarambaraye bavuga kazoterwa n'uwo mugera nga kuri Afrika urabona yuko bitashitse. Kandi byarageze n'igihe ibihugu bitari bike imigabane itari mike yugara ibijanye n'intuzenya n'imbibe zabo kugira ngo barabe ukuntu bo kinga ntuzala propagation y'uwo mugera, kugeza wasanga ibihugu bimwe byibako kandi n'Uburundi bwari burimwo ndetse n'ibihugu bitari bike byo muri Afrika. Ariko urabona yuko twagumye duhagaze ntaco twabaye, Afrika yagumye ihagaze, ibyo batwifuje ntibyashitse nk'uko bavyifuza. Uti rero intambara yatanguye ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 izogira ingaruka iyihe ku ntuzenya ku bihugu byo muri Afrika muri rusange. Namye ndaba raporo iheruka gutangwa aho berekana ibihugu cyane bidepanda ku ntuzenya kuri Ukraine na ntuzenya na Russia ku bintu bijanye n'intuzenya n'ingano, aho berekana cyane yuko nk'ibihugu bitari bike vya Afrika byakuringana umuntu uzenya mu Burusiya no muri ntuzana muri Ukraine kandi no Burundi burimo. Ariko rero nkibaza nti none za minoteri zimuranvya zace zihagarara gukora kubera yuko intambara iteye mu ntuza muri Ukraine. Baza yuko ivyo ari kugira batwereke yuko ntaco dufise twiha ibintu byose ariyo tubivana. Ariko gusa iconzi coco kuko n'ingano nyinshi dukoresha haba
dufate nk'intuze nkishira hamwe canke entreprise yo bikoresha ingano nyinshi ngaha mu Burundi Braludi iri mu za mbere mu gukora ibintu vy'intuzenya vy'ibinyobwa ariko ico nzi coco ingano nyinshi dukoresha ntabwo ziva mu ntuzenya mu Burusiya canke muri ntuza muri Ukraine kuko nabonye kuri ntuzenya ukuntu bavyerekana batwekana yuko Burundi budependa d'une manière totale ku ngano ziva mu Burusiya ariko ico nzi coco ndazi yuko Braludi ingano nyinshi zivana muri ntuza muri Egypt bisigura yuko rero kandi ntuza Egypt nawe urazi yuko ari igihugu cyo muri Afrika bisigura yuko ivyo bavuga vyinshi barementanya bagira ibinibi nibi peut-être barashaka kuba babikoresha kugira barayingene bashaka kudutera ubwoba natwe dushigikire izo ntambara kuko urazi ko nka ntuza nka Union Européenne nka bose bashige bari mu ntuza ku ruhande rwa ntuza rwa Ukraine ugasanga ibindi bihugu vyo muri ntuza muri Afrika kuko urazi yuko Putin hanini yantiyerekwa abantu baza kwivanga mu matwara y'ibindi bihugu urazi yuko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashishije ijya ntuzenya ya OTAN ijya ntuzenya Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord urazi yuko batavyerekwa iyo kenshi barayikunda kuyifashisha iyo ntuzenya oni yikoze ko ari igihugu runaka bakeneye kuja kumerera nabi barakunda kuyikwa kugira urazi yuko OTAN niniya nk'igisirikare bakoresha mu kwicungerera umutekano hagati y'ibihugu bisanzwe bigize uwo muryango rero iyo bagize ntuzenya urabona yuko ibihugu vyinshi biri muri ntuza muri OTAN biri mu ntuzenya nyuma ya ntuza ya Ukraine ntuzenya Uburusiya nabwo ukaca usanga leurs alliés uravye ntuza nka Chine ukaraba ntuzenya nka Irani ukaraba ntuza nka Korea du Nord bose bari hamwe ukaca usanga n'ibindi bihugu rero bimwe byo muri Afrika bikunda ubucuti canke imigenderanire hagati ya ntuzenya y'ibihugu byabo byo muri Afrika n'ibihugu na ntuza n'Uburusiya ukaca usanga bagize ntuzenya nabo bari nyuma y'untuza y'Uburusiya bavuga bati uko bigenda kose umwansi w'umugenza umwansi kubyo rero urabona yuko n'Uburundi mu ntuzenya dufatiye nko ku ntuza ku gihugu cy'u Burundi mu bihugu bitagize ico bivuga ku matora aheruka kuba ari ibihugu birenga 141 byemeje yuko intambara imwe irabera muri ntuza muri Ukraine ari intambara itari justifié gutyo rero yuko ngo Putin yokura abantuzenya abasirikare biwe mu ntuzenya muri Ukraine ariko rero ugiye kubiraba ibihugu nka byinshi byashigikiye iyo ntuzenya byashigikiye yuko ntuza Putin yovana abasirikare biwe muri ntuza muri Ukraine uzosanga hanini n'ibihugu bimwe byo muri Afrika na zijya ntuza 27 pays za ntuza zigize ntuzanya Union Européenne bisigura yuko iyi ntambara irimwe iraba mu ntuzenya kuri Ukraine les retombées négatives zizoba ku ntuzenya ku bihugu cyangwa ku migabane sinibaza yuko Afrika yoza imbere sinibaza yuko ari Afrika yoza imbere kuko urazi yuko hari byinshi ntuzenya Uburusiya bwe busanzwe butanga mu ntuzenya muri ibyo bihugu byo muri ntuzenya muri Union Européenne harimo ibintu bijyana ntuza na petrol hamwe ibintu bijyana na gaz ariko sinibaza yuko ivyo twe byaza directement ngaha muri ntuza muri Afrika nivyo turagenda kuvyimporta aho bisanzwe biri basi nibaza yuko hageze yaho bakupa gaz yuko Afrika yo yobanza gusufra cyane hageze yaho bahagarika intuzenye ibintu by'ibitoro yuko Afrika yo yosufra cyane kuko twiyo ntambara nayo turimo bisigura yo yuko twe nimba twe dusanze tugenda kurunda igitoro aho gisanzwe kiri nimba Ukraine iri mu ntambara twara tugenda kukirondererayo tuzohinda tugende kukironderera n'ahandi izo tuzoja kuyandi mamarché kuko nidushaka kugenda kwitega intuze igihugu kiri mu ntambara mugihe dusanzwe tuzi neza yuko uko si monopole y'ibintu umuntu uzaho aho rusumira isoko iyo yangiritse uragenda ukarondera ahandi ukagenda gusumirayo nazo yuko ibyo ari ibintu bisanzwe kuvuga rero yuko nko kuri Afrika yuko dushaka kuronka ingaruka zije directement oui birashoboka kubera ko urazi turazi nk'ibihugu bigize ntuzenya OTAN parana ntuzenya na Union Européenne nubwo nawe nyene byerekanye neza yuko batinya Uburusiya ko turazi ntuza intervention militaire zabo ko zagenda ziraba ku isi turazi nka ntuza nka Amerika yinja muri ntuza muri Iraq ikinja muri Libya ikinja muri Afghanistan bakaja muri Syrie bakaja muri za ntuzenya muri za Centrafrique za Somalia n'ahandi intervention zabo kuntu zagiye zaba immediate bivanye peut-être na intérêt bahakura kuko byagenze no munsi bavuga bati turashigikiye ntuzenya Ukraine tuzobashigikira ntuza militairement tubafashe mu by'uburyo tubafashe mu by'ibigwanisho muga kwinjira directement bavuge bati turagiye duhangana na Putin byabangiye naraje kunuzenya kuri communique yasohotse nyuma y'inama yakozwe na ntuzenya n'ibihugu bigize umuryango wa Buraya igiriwe mu ntuza mu Brussels mu Bubiligi bagiye bemeje yuko bagiye gutanga ntuzenya 1,2 milliard d'euros
batanze kuntuza ku ruhande rwa ntuzenya rwa Ukraine kugira rushobore kugiye kugwana iyo ntambara waguse gico mbona nuko ntuzenya ivyo bihugu harimo izo za Amerika n'ibihugu bigize na Ubufaransa cyane iyo ntuzenya Union Européenne yose irimwo barimo barahenda ntuzenya Ukraine kuko bo bavuga bati tumwe turabafasha ibirimo birangirika muri Ukraine nabwo barimo barabisubizaho ariko kuba byiza bavuze bati nimba badashoboye guhangana ntuzenya na Putin ngo bagenda bavuge bati turaguhagarika vyanka vyakunda dukoresha inguvu byumvikane ko ari ntuzenya ari ntambara iri hagati vuga tuti nakunshobora gutera ntuzenya Ukraine kandi tuyishigikiye reka tuze nawe tugukosore tugire iki bakaba banse yuko bagenda ngo ba facing ntuzenya Uburusiya ico bikoze coco ntuzenya Ukraine zosigara ari umutaka nk'uko ntuzenya Libya bayigize izosigara umusaka nk'uko ntuzenya Iraq bayigize izosigara umusaka nk'uko n'ibindi bihugu muri ntuza muri Afrika nk'uko barimo baradeturiza Kongo urayibona kubiri ibintu bijanye n'ubutare nibaza yuko bimwe mu bishobora kuba biteye ubwoba ntuzenya Union Européenne na Amerika irimwo kuko azi yuko nka Amerika yo nko muri ntuza muri Union Européenne mu ntuzenya mu bibateye ubwoba kuko biragaragara neza yuko kuko na Amerika mu bashigikiye ntuzenya Ukraine barimwo ntuzenya iratraité de criminel de guerre nuza Joe Biden avuga yuko ntuzenya Putin ari umuntu uzari mu criminel de guerre bisigura yuko nabo nyene urumva yuko bari nyuma ya ntuzenya ya Ukraine ico batinya kimwe sikindi tuvugana ukuri barabizi yuko Russie ni puissance nucléaire ivyo barabizi rero baravuga bati tukagenda directement avec l'ultimatum yatanzwe na ntuzenya na Putin avuga ati uzokwihenda kivanga muri ino ntambara response ya ntuzenya ya Russie izoba immediate rero baratinya yuko ntuzenya Putin da mu l'autre ashobora kurekura ntuzenya bifate nk'akijya kigwanisha bonyanganda bita Satan ugasanga kiragize ntuzenya kirakuja amadega kwisi yose mu bumbe wose donc barafise ico batinya nabo nyene barafise ico batinya urumva rero ubajije ikibazo uti nizo ngaruka zishobora gushikira ntuzenya Afrika bibaza yuko ntuzenya les pays cibles za mbere kuri ntuzenya kuri Russie nibaza yuko ari Afrika ibihugu vyideclaye neza kuko na Afrika ugiye kuraba usivye nk'utwo tuntu nyene bacisha mu bintu vya vote ugasanga nk'ibihugu runaka biravose pour ntuzenya yuko ntuzenya Uburusiya bwova muri ntuza muri Ukraine nta gihugu cyo muri Afrika citeguye gutanga ingabo ngo zize kugwana muri Ukraine ngo zigwanye Uburusiya ico cyo kirazi uravye ntuza nk'Ubufaransa ukaraba ibi bihugu byose aba bantu zabariye bantuzenya ba OTAN urabona yuko bose ari abantu bavuga bati turiteguye gufasha umwanya wari wo wose vyabikenewe kugira ntuzenya dushoboye kwezeza Uburusiya bushoboye kuva muri ntuza muri Ukraine so kuva ku bibazo by'ingano kugeza kuri Satan de urumva ko ari intambwe ikomeye cyane nagira ndakubaze ari aka research imeje gukora ngaha kuraba aho Burundi buvana ingano mbona ko ikandi ni data yo muri 2019 mbona ko Uburundi bwazanye ingano mu gihugu z'imiliyoni 10 z'amadolari naho nyene zaje ziva muri United Arab Emirates yo ni Dubai ariho n'izindi zavuye muri ntuza muri Congo za 19,9 urumva rero ko ziva mu Burusiya canke muri Ukraine niba bafise iyo data canke ministere y'uburimyi n'ubworozi ifise iyo data yashaka kubitubwira tukaraba ingene ibintu bizokwifata canke ibiciro n'ivyaduga tumenye ko vyaduze araho bivuye ariko selon iyi ntuzenya iyi website ndaje ngaha umengo ntangano ze Burundi ziva muri Russia canke muri Ukraine so dusubiye kuri ivyo vya ntuzenya vya Ukraine turiko turarangiza none ubona solution ari yahe ko numva ikibazo kuva mbere cari yuko Uburusiya busaba Ukraine ko utokwinjira muri OTAN kandi nabo muri OTAN nabo nyene batohirahira ngo babongereza agataka baja muri Ukraine cyangwa baja muri est ku mupaka w'Uburusiya baja muri est ariko inkuru zimaze imisi zivugwa nuko abategetsi ba Ukraine bari mu biganiro by'amahoro bavuga ko bamaze kuvyemera so turashaka kwizera ko umwizero ugiye kuboneka ko intambara igiye kubura aho rero twavuze ikibazo c'abarefije naje giteye ikibazo muri nuze iburayi ariko katuvana icyo urabona ko umwizero ugiye kuboneka intambara igiye guhera canke ni ya politike nyene akikomeza Alex ico no kubwira nuko ikijanye no kuvuga ati umwizero uhagaze he ati ibiganiro by'amahoro bya byifashe gute ico nzi coco nuko ntuzenya Putin byo yagize jana ntuzenya Ukraine guverinoma ya ntuza Ukraine we avuga ati
akeneye kuba demilitariza akaba denazifia nk'uko abivuga mu ntuzenya muri discourse. Ibyo rero nimba abikeneye uko la meilleure façon burya ntuzenya avuga bati arakanuza ga proverbe kavuga k'icyongereza kavuga gati if you cannot win them join them. Nimba rero ntuzenya rezariye ba ntuzenya ba Ukraine badashoboye kubafasha ngo baje ku rubuga berekane neza ko yuko babarimwo barabafasha apana ibyo kuvuga ngo turabahaye amahera turagize ikiniki. Nimba badashoboye kugenda ngo bahangane na ntuzenya na Putin, la meilleure solution nuko bahanura Ukraine ikamanika amaboko igakora ivyo ntuzenya Uburusiya bushaka. Kandi ivyo nibyo byo kuko urabona burya n'Uburayi kuko urabona Ukraine ntabwo ari membre wa OTAN nubwo bohereza imfashanyo yose Ukraine no kurenga amategeko yabo nyene aho niyo urumva rero nubwo bufasha Ukraine baba ko arifasha illegalement. Justement c'est illégalement ndimo ndumviza nk'ama discours ya ntuzenya ya ntuza Emmanuel Macron nuza president w'Ubufaransa ni bavuga ati zenya ati twaragerageje kuronda ntuzenya Putin turavugana twakoze ibyo dushoboye byose kugira dushoboye kuraba yuko twokinga intambara zo ku mugabane wa ntuzenya wa Buraya birankati nta yindi shwa yari ihari. Ico bikoze coco bitwebwe nk'Ubufaransa nk'uko ntuzenya nka bamwe mu ntuza bagize umuryango wa ntuza w'ibihugu vya ntuza vya Buraya turi ku ruhande rwa ntuzenya rw'abantuza rw'Abayukrainien turabashigikiye tuzoba imfashanyo zose zikenewe zaba mu bya gisirikare mu bya gusa ico bikoze coco ico nca mbona nubwo bavuga bati ntibashaka kugenda directement ngo bagine ntuzenya ngo bafixe ntuzenya Putin ubwiwe bavuga bati twaje kugwana kuko bakanya yuko hoca abantu zenya troisième guerre mondiale. Mwico gihe none nimba bavuga bati bashigikiye ntuzenya Ukraine bakavuga bati na support yose ikenewe bamwe barayitangayo bisigura iki ntuzenya sheke yose imiragira ntuzenya Ukraine imiragira iri mu maboko yande iri mu maboko y'ivyo bihugu vyita ngo ni bihugu rutura esheke yose ntuzenya Ukraine izogira ntuzenya les dégâts les conséquences zose zizoza ku ntuzenya kuri ntuzenya kuri intambara ntuzenya ibihugu vya Buraya vyashitse ntuzenya Ukraine kiteramwo bizogaruka ku gahanga kabo kubera ko burya twe muhiri wacu muzeni yakunda kutubwira ati kirazira kikaziririzwa gutanguza intambara udashobora gutsinda. Nimba wihanze umuntu ukabushoboye mugashobora kugwana ukamutsinda aho n'amarami ibizokurikira byose nzovyemera amanuze vyuzoba wononye byose nditeguye kuriha temuguka genda kwitega umuntu udashoboye akakurima byiza by'abantu ntuzo tumbere nga kuko nanje nzoca ndakongereza. C'est la même chose mu bisanzwe ntuzenya Ukraine hako yitega untuze Uburusiya aba bayenda gusa ngo turi nyuma yawe byo mu majambo gusa bakakubwira ngo baraguhaye amafaranga utagira igisirikare uza none umuntu aguhaye ibigwanisho utagira abasirikare baza kubikoresha byo bigenda gute kujya OTAN yagiye intervenir muri ntuzenya ikangaja une guerre injuste contre ntuzenya la Libye ikaja muri ntuza muri Somalia ivuga ngo igiye kugwanya ntuza Al-Qaeda ngo igiye kugwanya terrorisme ikinja muri Iraq ivuga ngo bagiye ntuza Amerika ikinja muri Iraq ivuga ngo igiye kugira ntuzenya ngo kugwanya Saddam Hussein ngo imara kuri ibigwanisho ntuzenya ruhonyanganda ariko barinze bavaye batavyo beretse kungu nibaza yuko hari hageze yuko nimba babona umuntu wateye ntuzenya Ukraine batamushoboye nibahanure Ukraine y'ufumanika amaboko bemere ivyo ntuzenya Putin arimo arabasaba hama intambara igiriki icurehe ihere uko bitabaye ivyo ni hamwe bazoga intuzenya kuko ntuzenya Putin ntabwo yicaye kuko yavuze yuko yiteguye ico cyose coza umuntu muri intambara igihugu cyose gishaka kwivangamo yuko yiteguye urumva ni hamwe hazoga urana yuko amadiscours abandanya avuga bati barashigikiye bazobandanya batanga ayo mahera muri ntuzenya muri Ukraine ati ndabona yuko intambara isa n'irimo iradindira imaze kudinda azoca agenda kuri bijya bihugu bimwe biratanga support kuri Ukraine ya ntambara ya gatatu y'isi yose barimo bagerageza kwedita n'ubundi baruye kuyigwamwo baruye kuyigwamwo kuko bamaze kubona umuntu arimo arazana amabuye ahereza umwana kitera amabuye azoca agenda kuri suso kuko ntuzenya amabaze militaire amabaze y'intuzenya amanuza ama industry yakora ibigwanisho muri ntuzenya muri Ukraine menshi yaramaze gusambuka narimo ndaraba ku ntuzenya kwikarata murandaraba ibintuzenya ibisagara bitandukanye bimaze kwifata biri muri ntuza so control ya ntuzenya y'igisirikare c'intuza c'Uburusiya ndimo ndaraba ariho ntuzenya ibisagara birenga bingahe ari ibisagara birenga indwi bimaze kwifatirwa na ntuzenya n'abantuza n'abasirikare b'Uburusiya mu bisagara bya bisigayeho basigayemo ntuzenya Kiev na ntuzana Odessa ariko navyo nyene bisa n'ibirimwo birasugerezwa kandi muri ntuzanya muri Kiev ho ntuzenya la capitale
ya ntuzenya ya Ukraine ntuzenya mu makuru ya nyuma mperuka bavuga yuko ibisasu byari bitanguye guterwamo hagati mu gisagara nawe wumva basigaranye iki iyo ntuzenya européenne irimwe irayenda ntuzenya ngo maintenant ngo resista ngo muraba ntuzenya ngo muzoba ero ngo intambara ngo mwo murayitsinda mu by'ibisagara byabo byose mwo biraba détruite uyaza yuko bizobageza he mwo barabahenda mwo bagwana intambara badashoboye ngo so akwanka akuraga urubanza rwamunaniye ama rero ndakubaza kandi kabazo ka nyuma nyine dusozera kuko urabona iyi ntambara yo mu Ukraine umuntu arashaka kuyikuramo ivyigwa byinshi ushobora kwapurika ku Burundi canke mu karere iwacu urabona aya mashirahamwe yo kugwaniriza umwasi hamwe canke amashyirahamwe les blocs économiques régionales économiques dufise urabona dufise umugambi wo kugira ngo ibisirikare byo kugwaniriza umwasi hamwe politike yo kugwaniriza umwasi hamwe kimwe giteye ikindi ibindi byose biza kwivuna turafise akakarero nko muri SADC muri East Africa iyo politike yarananiwe kujaho ariko umenga niyo bariko barakorerako ituzigiye bizoja mu ntuzenya mu ngiro ariko urabona iburayi aho tumera nk'abarabirako urabona ko bibataye kwa amazi bigeze kuri Ukraine ko Ukraine irabo membre kandi nishaka ko membre Burusiya butabishaka iyo politike kuba tuyivunire umwasi hamwe urako yo bari nziza nkamwe Burundi bwinjiye muri SADC canke ko turashaka no kujya muri SADC ubona two byifatamwe gute canke byogenda gute biragoye bigene ntuzenya byitati namaranga mutima yo kubona nakangwa mwarakora ku munange reka nkuruku twari twiteze yuko igihugu gishobora gishigikiwe na ntuzana Union Européenne kaba gishigikiwe na ntuzana OTAN yuko kidashobora guterwa uyu munsi byabaye demystifié babite muze Ukraine yatewe barorera ikindi naco nuko ntuza SADC kwivunira umwasi hamwe igihe batera muri ntuzenya muri Libya niyo Africaine yari ihari bakoze bararorereye nta policy nk'ifise ariko tugwe nko muri SADC igihe Mozambique yategwa na bajya ba islamiste baheruka guterayo turabona ko SADC ataco yakoze ahubwo yifashije abanyarwanda ega ntuzenya SADC intambara nyinshi zo muri Afrika zimagwa n'abanyafrika ubwabo kuko abanyamahanga iyo baje baza gusambura ariko kandi ikindi naco context ntuzenya ibihugu byo muri Afrika vyentavenamwo ni context iri un peu sophistiquée ishobora kuba hagati y'igihugu ku kindi idashobora kwimplika ntuzenya ishiramwe ry'intuzenya bifate niyo SADC idashobora kuvya ntuzenya SADC ubwo idashobora kugena gufata inyivuga iti iki gihugu habaye ibinibi reka twentavenamwo waranye ntuzenya nk'intambara yo muri ntuzenya nga muri ntuzaha hakujya yacu muri Kongo urabona yuko vuba ntuzenya mu minsi itari yakure cyane yuko ntuzenya Tshisekedi yifashishije UPDF yo muri ntuzenya muri Uganda urumva yuko iyo habaye ibintu by'amashirahamwe cyane nk'aya mashirahamwe usanga ahurikiyemo nk'ibihugu bya ntuzenya byo muri Afrika ni kuvuga yuko nigunira abashiramwe ibihugu bagashaka umuntu hejuru bikaca biba commande par les occidentaux bakora ibyo bagomba kuko aho bagomba kwinjira ntibashaka dufate nk'abanuzenya umwansi none bavuga n'uyu ni gake intuze ibihugu byo muri Afrika igihugu bishaka gutera ikindi usije nk'amantu za makonfere interne abari hagati y'abene gihugu n'intuze Burundi urabona yuko harageze igihe umengo u Rwanda n'u Burundi boshiranako ariko urabona yuko harageze igihe barabona yuko ntaho bashaka kubihera hari abanuzenya utu invasion yaho bavuga bati yuko sirikare c'intuze yacu Rwanda ciyemfilitra mu ntuza mu ca Kongo bakagenda bakunuzenya ku bintu bijana n'amayintere yo ku butare mugabo sintambara bashaka kudeklara bavuge bati Rwanda rurateye Kongo no kuvuga rero yuko twona twumva yara makunuza ama conflit interne zirogorana cyane kugira baginuza bacavuga bati ishiramwe runaka barabazana intuzenya ishiramwe rya dufate rya Afrika nyafrika kuvyo bihugu byasinyaniye mu masezerano bavuge bati turarungitse ingabo ngo baraje kwenta uvena ivyo biragoye no mu Burundi urazi yuko uko byagenze igihe twaye umuntu uzenya mu ntambara muri jage yasivye yo guhera mu 1993 urazi yuko harageze igihe baturungikira bo muri ntuzenya Afrique du Sud baraje ariko nabo nyene ugiye kuraba sur terrain barabantu bo gutembera gusa ntawo bagenda kwenta uvena mu ntambara nkuko ntuzenya muri Amisome babigira muri ntuzenya muri Somalia ntivyakunda muri ntuzaza Centrafrique urazi ntuza ama operation bakunda gukorayo ntivyakunda baraza bagatembera gusa bakaba abantu bari ngaho juste pour remplacer le nombre manquant abo ngo baje ngo guhagarara amahoro n'umutekano mais en principe nta kintu kimwe barimo barakora nta na kimwe bari bahagarariye icagiye gukiza Burundi nuko habaye ntuzenya de négociation entre les Burundi zahagararirwa na ntuzenya na communauté internationale hama barajya ku masezerano yo kuvuga bati reka duhagarike intambara kuko
intambara ntizodushikana iki n'iki ivy'imigwi yagwana mu ishamba baragira ivyo bemererwa abari ku butegetsi nabo baragira ivyo bemera gutyo nuze intambara irahagarara bakuvuga ngo aza kuzanamwo intervention runaka ngo baze kugira intuzenya kugwana la place y'intuzenya y'abene igihugu bwabo kuko amakonfi yacu kenshi n'amakonfi abari hagati yacu mu ntuzenya mu gihugu henshi mu bihugu haba muri za Centrafrique haba no muri Mali haba intuzenya ibihugu byo mu ntuzenya byo muri Sahara urabona yuko amakonfi menshi nayo mu gihugu hagati usanga ari abene igihugu bavuga bati ubutegetsi runaka ntabwo dushaka turagomba kwikura kw'intwaro runaka mugabo ntahuza gusanga ari igihugu cyateye ikindi urabona yuko no muri ntuzenya vuba cyane yigeze kubona ntuzenya konfi zagira zaduke hagati ya ntuzenya ya Kenya na Somalia ntuzenya president wa Somalia yahamagarira abantu n'abantuzenya ajyamigwa igwana yuko boza bakadefend igihugu cabo yuko batewe iki n'iki ariko urabona yuko byabaye ibintu nyene harabaho gutinyana si kenshi ushobora gusanga ibihugu vya Afrika ari igihugu kigenda gutera ikindi biba vyoroshe urumva rero uwo muryango kuvuga ati kugwaniza umwansi hamwe mbaye umwansi w'abanyafrika n'uyu umwansi w'abanyafrika c'est ce pays occidentaux ico bakeneye kuri Afrika barinjira na Afrika dufise ingufu zingana gute zizotuma dushobora kugwanya nka Etats-Unis d'Amerique cyangwa ngo tugwanye ibihugu bikunda kugira ntuzenya invasion muri ntuza muri Afrika ntazihari icyatumye ntuzenya Libya tabagwa yanse gutabagwa kubera ko nta nguvu dufise zo kuja kwihanga utani muguno munsi kubera yuko wana nko mu ntuzenya ntuzenya nk'Uburusiya bwo burazi yuko butari muri ntuza muri OTAN bafise partnership ariko ntabwo buri muri ntuza muri OTAN urabona yuko batinye kubera abasumvye imikaka burya iyo nuzanye Uburusiya buza kuba ari nk'agahugu gasanzwe nka muri Afrika nta minota 5 yari guhera ntuzenya utani tamaze kwinjirayo nta minota 5 byari gufata mugabo kubera bamaze kubona yuko ari ni puissance kandi puissance ugiye kwirega burya ntuzenya Alex tuvugana ukuri abantu benshi bavuga bati Amerika c'est une puissance militaire mondiale ariko nagira nkubwiye yuko ivyo nivyo bavuga biri mu mpapuro yiza kuba ari une puissance mondiale militairement ndazi yuko uyu munsi abateza kuba batanze des injonctions kuri ntuzenya ku Burusiya kandi Uburusiya ndazi yuko butari kwinjira mu ntuzenya muri Ukraine Ubufaransa c'est la même chose urabona yuko nonye usanga aho bari hose intambara hirya no hino ku isi ziterwa n'Ubufaransa nivyo maze nayo kwibonera kubw'ivyo rero tuvuga tuti burya Amerika nivyo abayizi ngo ni puissance ntuzenya militaire ikonga ikabana puissance économique mugana ntuzenya Chine ise yamaze kubarengana ku bintu bijanye n'ivyo butunzi Uburusiya ku bijanye na gisirikare bamaze kugera kure cyane nimba ntuzenya Donald Trump bitamukunde yuko ashira mu mitwe na ntuzenya na Korea du Nord Kabona ko yari dino utoyegeranya n'Uburusiya kandi tibi kuntuzenya ku Burusiya uno munsi nivyo kunda rero nuzenya ibintu zenya ibijyana nuzo kuvangwa amashira hamwe ngwagwaniza umwansi hamwe nyafrika byo nibihenda baja ni maske badufuke nyene ubwabashoye kutudomina kuko ivyagiye biraba munuza muri Ukraine batwetsa amantuzenya amasanamu abantu z'abanyafrika bimwe baramererwa nabi babankiye yuko baja ku mupaka wa ntuzenya wa Ukraine na Pologne ariko nuzenya African Union yasohoye nuzenya indi declaration ariko nta kintu na kimwe cyakurikiye nabonye no muntu uza n'abarundi nabo nyene ambassade yaranditse ivuga ngo tumwe turakurikiranira hafi evolution de la situation muri nuza muri Ukraine no mu Burusiya ariko ugiye kuraba c'est la même chose ibintu berera mu mpapuro ntibashaka kuyimpoza vuge bati mukabandanya kumerera abantu bacu nabi namwe umuntu ari ngayi wacu utaza kumumerera nabi ko biri bisigura yuko umwansi wacu turamuzi c'est sociétés occidentaux niyo yo binjiye bashaka kwinjira militairement bakaza gutera ibihugu vya Afrika rero ibihugu vya Afrika naho nta bushobozi turaronka kukurazi yuko na droit yo gutunga nuzenya les armes nucléaires ntayo bagaje bisigura yuko izo twova none tuzojamwe tugiryo shiramwe ryo kwirinda dufite amakarashnikov yonyene anko fifite amakarashnikov menshi avi wabo nibizokunda aho tudushobora kuzova nimba twoja hamwe no tukavuga bati tugwaniza umwansi hamwe biragoye none konfizade hagati mu gihugu wocu hamagaza ibihugu byose ngo nyaruka ngo tugire ntuzenya kushaka gusanga nk'ubu urashaka kugusanga bamwe namwe ndabantu uzenya nka discours za ntuza za Kagame nibaza yuko abantu bashaka kuyumviriza kumva ivyavuga ivyari yavuga iki yasa n'uwifatira mu gahanga ntuzenya le pouvoir en place iso Burundi avuga yuko ngo yirwa barica abantu ngo kunuza ku mabarabara iki niki yojo de yananguye ko nuno munsi nsuye kuyibona kandi cyandibuki ibintu bimwe biraba bamwe bavuga ngo ibintu bijanye n'imigenderanire iki niki cyandibuki yojo ndavuga nti
okay nimba ibi vyaravuzwe ku ntuzenya hari inkuru nziza uyu munsi hari nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ariko umugambwe ni wa wundi CNDD-FDD ntibisigura yuko le président la ntuzenya Paul Kagame yahoze yifata hanga indongozi z'u Burundi uwo munsi ushaka utubwira yuko uko yabibona byahindutse ngo kubera yuko ngo president ngo ari we yahindutse wenyene wapi no kugenda tugendera ku mano uko ugwanko yanka indongozi z'u Burundi ukuntu abona abarundi afise ukuntu ababona gutandukanye natwe nuko tumubona ivyo rero numva hageze yaho bavuga bati dufate turi mwishira hamwe rimwe ngo ryo kugwaniza umwansi hamwe guhamagara untuzanye u Rwanda ngo ruza kugwanya abo muri Rede Tabara bateye Burundi ivyo ukunda uko deje aho gusanga barimo barabinuzenya barimo barabahibigwanisha urumva yuko bigoye urumva ivyo bintu byo kuvuga ati kuja hamwe ngo tugwanize umwansi hamwe iyo ni mascarade mu zindi mbo barashobora kubishiraho bigaherera mu mapuro muga kubganje nta kinini yashobora kubyitegaho okay urakoze cyane mushinga naye Deo ni ibintu tuzoguma turabira hafi kuko iyo politiki umengo ama regional economic blocks zose ziyafise ziko n'abatazifise ko arabyo bazishireho kuko turafise the standby forces ziko ziraba créer kandi umengo zose zo basu commande ya African Command ni ibintu nukuntu sirikuri yatunganywa twebwe nacyo tubikorako gusa no kuraba ingene evolution igenda irabaho nuko rero ndabashimiye kuri kano kanya maduhaye kugira tuganire nizere ko nitwabarondera kandi muzo twitaba ego cyane natwe tuzobita ntangorane murakoze cyane mugire umuhinga mu mwiza ubwo naho butaha Imana ibahezagire namwe